ikindi naco nuko muri izo nzego zimaze nababwiye umukose ya d'investissement hano mvuga rero n'umuregister cyangwa umu transfer agency ko banko bimaze kuronka confirmation ubu na CRDB vuba iraronka confirmation y'umu trustee rero na vuba tuzobamenyesha uwo bita umu custodian ngira mwarabonye ko na BRB yemeye ko izozira tufasha ko twinvestisa ku ma titre de trésorerie ngira muravyibonera ko ari umugambi wa twese nk'abarundi kubereka aho ibikorwa by'isoko rikuru rya Bujumbura bigeze ngira muravyibonera ko tumaze gutera intambwe itari nto rero inkuru nziza ni yuko novuga ati abarundi bose wanashaka nta numwe atari karitabira ibi bikorwa icyo vyerekana nuko kugeza kuri iki kiringo mu kiringo cy'ukwezi kumwe gusa tumaze kwegeranya amafaranga arenga miliyaridi 3 z'amafaranga y'amarundi tukaba tumaze kwegeranya kandi amafaranga arenga ibihumbi 300 by'amafaranga y'amadolari y'amanyamerika cyo no bamenyesha cyo iri niterambere ry'u Burundi novuga ati ridasanzwe kandi niterambere rigiye gushira Burundi ku yindi ntambwe idasanzwe izotuma Burundi bushinga icumu mu mashinga izotuma Burundi buhiganwa n'ibi bihugu biguma bivuga ngo biteye imbere kuturusha ikindi ni cyuko ikituragishinga arico gituma mwabonye habaye inama ya twebwe turi kumwe n'inzego zitandukanye ni umutekano w'amafaranga y'abanyamitahe bariko barashiramo no bamenyesha ko umutekano w'amafaranga y'abanyamitahe bariko barashiramo hubwo urenga ibicijana kwijana ibi nibikorwa by'abarundi harageze ko Burundi bwubakwa n'abarundi kandi harageze ko tumenya neza ko inguvu z'abarundi nibwo bukomezi bwacu kuko ibi ni vyigwa vya mbere kuri zijya nzu zitageretse inshuro zirezire aha ni kuri ya shopping mall azobageretse inshuro 3 5 nayo ubundi zazindi zigeretse inshuro zirenga 30 zozo tuzozana ivyuma novuga ati bikuze kurusha ivyo ndabaramukije bakundwa je nitwa Fablice Manirakiza uno munsi rero ni umunsi urangije ukwezi kwa mbere turiko dutanguye ibikorwa byo kwegeranya imitahe mu kigega cha One Africa Investment Fund kizofinansa iyubakwa ry'isoko rikuru rya Bujumbura kandi ari kigega cy'abarundi twese nkunze kubivuga ati ni ikigega kirengeye amoko kirengeye imigambwe kirengeye amashengero ikigega c'abarundi twese rero nkavuga ati icyo shaka kumenyesha nyamukuru ni inzira yo kuvuga ati ikigega kibandanya cyakira imitahe ikigega kiruguruye ikigega kizokwama cyuguruye kuko ukushiramwo umutahe uko novuga ati uguramwe imitahe ni kuneza yawe ni kunyungu yawe rero uno munsi twashaka kubamenyesha ko ibikorwa twabitanguye ku tariki 16 z'ukwezi kw'icenda mu 2024 uno munsi rero tukaba dukwijije ukwezi kwa mbere rero kujya twabibemereye ko tutazohengekanya kubandanya tubabwira uko ibintu biriko biragenda ni mu nzira rero yo kubaha update ni mu nzira yo kubabwira uko ibintu biriko biragenda mu nzira yo kwegeranya yo kubandanya hegeranywa ubwo buryo bwo muri ico kigega no kubereka aho ibikorwa by'isoko rikuru rya Bujumbura bigeze ngira muravyibonera ko tumaze gutera intambwe itari nto rero inkuru nziza ni yuko novuga ati abarundi bose wanashaka nta numwe atari karitabira ibi bikorwa icyo vyerekana nuko kugeza kuri iki kiringo mu kiringo cy'ukwezi kumwe gusa tumaze kwegeranya amafaranga arenga miliyaridi 3 z'amafaranga y'amarundi tukaba tumaze kwegeranya kandi amafaranga arenga ibihumbi 300 by'amafaranga y'amadolari y'amanyamerika aha turafise amaliste iyi ni liste ya konte imwe yo muri bankobo iyo konte imwe already muravyibonera ngaha imaze kujako imiliyaridi 2 ni miliyoni 550 n'ibihumbi 786 rero ngira murumva ko kandi kujya
novuga ati iyi yose izi mpapuro zose ni liste za ba bene gihugu bose ngaba batanga babandi bagenda baratanga ibihumbi 103. Rero ngira murumva ko ni akamo kitabiriwe na bose. Ikindi naco ahanyene tukiri kuri konti imwe yo muri Bankobu, ngira muravyibonera ibihumbi 180 by'amafaranga y'amadolari y'amanyamerika. Aha rero novuga ati ni indication nziza, ni akaryo keza ko kwerekana iyo ntambwe imaze gutegwa, kandi tukabandanya duhimikiriza abarundi twese ko twoguma tubyitabira ku neza yacu, kuko ndakunze kubisigura kandi nzoguma ndabisigura. Abariko baragura imitahe muri iki kigega ntibariko barashira amafaranga kwa Fabrice, ntibariko barakomeza Fabrice, nibo nyene bariko bariteza imbere, nibo nyene bariko barikomeza, ni imiryango yabo bariko novuga ati bariko baraziganiriza kazoza ku neza y'u Burundi, ku neza y'abarundi, kujya nagenda bivuga ku buryo n'ikinyenjana kizovuga ati abarundi bariho mu 2024 baratanguye umuco canke iterambere nyakuri ku barundi bose bazoza. Rero mbandanye sigura novuga ko nsubiremwe mvuge yuko ikigega cyugururiwe bose kandi kibandanya cakira imitahe. Muganda shaka gusigura neza kujya twababwiye ko kugeza ku tariki ya 16 abazoba bamaze gutanga imitahe, babandi nariko ndabereka bamaze kugira ya ntambwe yo kuriha imitahe yabo. Twebwe novuga ati nk'abagwanira inyungu z'abariko barashiramo inyo mitahe, ikituragishinga no kugira batangure kuronka inyungu, batangure kuronka value, novuga ati ku mitahe yabo hatangure kuduga ko value. Arico rero twaciye tuvuga ati aya mafaranga rero amaze kwegeranywa nga, kubera kijya nagenda basigura ko amafaranga ari bloke, ari mu makona ari bloke, kugezaho inzego z'ikigega kujya twagiye turabibabwira zizoba zagiye. Twovuga nk'abo bita ba trust, twovuga nk'aba custodian, twovuga nk'aba register. Ivyo byose rero nivyo turiko turakora n'ababijejwe kugira izo nzego zijeho. Bica bisigurika ko nta numwe afise uburenganzira bwo gukora kuri aya mafaranga, nta numwe afise uburenganzira bwo gukoresha amafaranga y'abanyamitahe. Izo nzego zijejwe novuga ati kuyasekiriza zitarajaho. Rero mu ntahure neza igikogwa ubu nicyo guplasa ayo mafaranga. Rero mu misi yeze mwarabibonye turiko turagirana ibiganiro na banki nkuru y'igihugu, banki centrale, tugiranira ibiganiro n'inzego zibijejwe, tugiranira ibiganiro n'aya mabanke tuzofashanya hano, uvuga cyane cyane nka CRDB, novuga nka Bankobu. Muri ivyo biganiro rero yari mu nzira yo kugira turabe inzira ibereye yo kugira aya mafaranga ya mbere abaravyara umusaruro kuri babandi bamaze kugira iyo ntambwe. Rero ngira muca mutahura ko kwinvestisa muri iki kigega, gushira imitahe yawe muri iki kigega ni gutangura kuronka izo bonisi z'inyungu ubwa mbere, kuko murazi neza kuva dutangura kubabwira yuko muza kwinvestisa muri iki kigega kizokubaka isoko nkuru ya Bujumbura. Umugambi novuga ati uhiye wa mbere puro moma ni risoko rikuru rya Bujumbura. Mugurumva ko turajwe ishinga no kugira dutangure kubaronderera inyungu. Rero kubaje kuri iyi tariki iri imbere, novuga ati iri imbere y'izo tariki 16 z'ukwicumi, abo baje ubwa mbere inyuma y'amezi 3 ya mitahe yabo bazobona ko inyungu imaze kujako. Ayo mafaranga sayo baja gutora ngo reka ntore oya, hubwo nayavyibusha wa mutahe wabo. Ngira muravyumva rero ko mu jambo rimwe icyo novuga ni cyuko ukuza kugura imitahe muri iki kigega, uko winvestisa imitahe muri iki kigega ni kutangura kuronka inyungu. Kuko mu biganiro twagiraniye na banki centrale yarana twemereye ku neza y'abene gihugu twese tumaze kugira iyi ntambwe yo kwinvestisa muri iki kigega, yaratwemereye kubu twe tuca twita nk'aba investiseri
mu byo biyita titre de trésorerie. Ngira muravyumva rero ko ibintu bimeze neza. So mu mezi 3 rero ari imbere, wa wundi yarisha ibihumbi 103 azosanga hamaze kujako pourcentage kanaka. Hariho pourcentage annuelle y'ibice 7 kujana by'amafaranga y'amarundi, hariho na pourcentage annuelle y'ibice 2 ku mafaranga y'agaciro y'amadolari. Ngira muravyumva rero ko ari ibintu biza korohereza canke kubandanya bifasha abanyamitahe. Naho ndaguma subiramwe mvuga ati kuko hari abantu bamaze iminsi babaza ati none ikigega kizoba cugaye? Ni oya, ikigega kiruguruye, kizokwama cyuguruye, mugabo mutahure neza ko kuza kare ni kutangura gukabakaba kuri iyo nyungu y'umutahe wawe. Rero ikindi novuga ni cyuko n'abagira baze rero guhera iyi tariki inyuma ya tariki ya 16 n'abagira baze tuzosubira tubahamagare tubabwira aho ibintu bigeze. Mu ndwi zibiri tuzobahamagara, nimba tuzoba tumaze kwegeranya izindi miliyaridi 5 canke 10, urumva ko nayo tuzoya plasa mu nzira yo kugira, kuko mu yandi majambo ikintu abantu botahura nuko aha amafaranga ari ku bantu bazi ibintu bya marché de capitaux avyara yandi mafaranga. Rero wa mwene gihugu wo mu Cankuzo, wa mwene gihugu w'Ingozi namenye yuko novuga ati ari mu vyunguka. Ndarisubiremo iryo jambo, nuko yomenya yuko yagiye mu vyunguka, ari mu vyunguka, ari no mu bikingiye 100%, kuko nko ko investisa muri ayo ma titre de trésorerie bifise zero risk, nta risk bifise nimwe. Urumva rero ivyo byose bituraje ishinga mu nzira yo kugira abamaze kugira iyo ntambwe babandanye novuga ati bagira baronka izo nyungu. Ikindi no highlightinga nuko uko abantu baza ari benshi ko investisa muri iki kigega, niko abarimwo bose bashikirwa n'inyungu. Iki rero ngira ndakunze kubabwira ati jewe ibintu nazanye canke ibi bintu turiko turakora ni by'umuzungu yahishije abarundi, kuko abarundi yatubivyemwo kudakoranira hamwe. Mugabo kugukoranira hamwe niko twunguka turi benshi, kuko nimba byabicindwi kujana by'inyungu nariko ndababwira, nitwaba turi munsi y'imiliyaridi 1 y'amafaranga y'amarundi tuzoronka ibice 5 kujana. Nitwarenza za miliyaridi 1 tukagwirira amafaranga menshi tuzoronka ama pourcentage menshi. Ngira abamaze kugura imitahe bose n'abariko barayigura baca bumva ko ari urugamba rwa twese. Ni urugamba rwa twese, kuko uko tugwira, uko tugira ubumwe, niko tuzatura na za nyungu tuzironka ku bwishi. Mbo hariho rero ikindi kintu nosigura cy'ukuntu hari abantu cyane cyane abo muri diaspora bagiye baragira ibibazo by'ukuntu amafaranga aza akacagira ico twita reversed. Bisigurika ati hariho amabanke usanga afise ama restriction yo kutarungika amafaranga mu Burundi, ugasanga bayatransfeye ayo mafaranga asubiye inyuma, kuko no ku mabanki historique amwe arabitwereka, akatwereka ati amafaranga 1,500 cyangwa 5,000 byarinjiye bica biba reversed back. Rero byatumye tuca twiga izo case dusanga ni igituma nuko hariho amabanka amwe novuga ati yashiriye ibihano ku Burundi, mugabo abarundi ngaha turi kugira tuzi ubwenge. Rero ati tuca tubigenza gute? Nico gituma twuguruye amakonte mu mabanka arenze imwe. Turafise konte y'amadolari muri CRDB, turafise konte y'amadolari muri Bankobu. Bisigurika ati twarabasiguriye ko abariko bararungika amafaranga bo hanze bacishije muri CRDB bakabona bigenze neza, Imana ishimwe. Mugabo abonye vyase ni bace bakoresha Bankobu. Izo zose n'inzira novuga ati tuguyiza. Hariho n'izindi logiciere, hariho n'izindi application turiko turiga mu nzira yo kugura umutahe wawe canke imitahe yawe ukoresheje Visa card, ukoresheje Mastercard. Ngira murumva rero kutituraje ishinga nicyo kugira abarundi twese twibandaniye muri iryo terambere, kuko nta ushidikanya ko iterambere ryadushwayemwe, nta ushidikanya ko twateye intambwe nk'abarundi turiko turakorera ku mugozi umwe.
rero ikindi gikomeye ni cyuko hariho abarungika y'amafaranga hanyuma bamaze gukonferma na banke yabo ikabaha bordero bakaca basaba ngaha iwacu tukaca tubagirira ijya acte d'engagement tukabashirira ko ni cash baronka ya acte d'engagement y'amafaranga bakaca basanga ntiyashitse ayo mafaranga akaca ba reversed back rero nkavuga ati abo ayo makesi ari karashikira nuko baca batwitura kuko mu gihe utabikoze uko bica bibonekana nk'uko umenga wowe uri kurakora amanyanga rero mu nzira yo gufashanya nuko utwo tuntu twose tutaba turiko turagenda neza muca mutumenyesha subire ndabibutse ko muri za nzego zo mu nzira yo novuga ati zikigega harimwo urwego bita novuga ati institution bita register cyanke abo mu yandi majambo mu mategeko y'ikigabaga bayita transfer agency bisigurika ati nubu bafise list y'abamaze kuguramwo imitahe bose namanda bivuga ati biconsideringe nka logiciel kandi ivyo bizoba biri ku rwego digitale ku buryo we nk'umunyamitahe uzogeraho ubu ufise novuga ati nimero ya konte y'umunyamitahe yawe mu nzira yo kuvuga ati uno munsi uraguze ejo urasubiriye kugura na hirya ejo uragura rero bisigurika ati hazoba period soon ikiza no menyesha n'icyuko bankobu yaramaze kuronka confirmation ya autorité de marché de capital ko ari yizodufasha ivyo bikogwa vya transfer agency bisigurika ati babanyamitahe bose ndiko ndabereka ngaha bose bazoba bari muri base de données ikurikiranwa na bankobu rero bankobu izongera igira igikogwa cyo kuverifya neza izo considera ya maliste abara ya maliste abayera yari muri CRDB iverifye irabe neza ko amaksyo waguze ahuye n'amaksyo wasinyiye kuri rya acte d'engagement canke rujya rupapuro rwo kwiyemeza kuba umunyamitahe ni kimwe nagiye ndasigura ati umuntu wese yo kwikinga mukiza kuza gukora amanyanga kuri ibi bintu nakazi kibazoza kwisigura ari mu maboko y'abajejwe umutekano rero ntiyagire umuntu numwe yoza gutoba ibi bintu kuko ni vy'abene gihugu twese uzoza gutobera bene gihugu twese urumva ko azoba yikwegeye rero ntiyagire uwogira uwo mutima wo gushaka kugira kubitoba ikindi novuga ni cyuko tworohereje abakiriya novuga ati tuguma tworohereza abakiriya novuga ati ku ntambwe iti ishimishije twarababwiye dusanzwe dufite ibiro by'ikigega ngaha mu mbavu ya Mex Imprimerie na stade iri kirubakwa mugabo uno munsi ndabamenyesha ko ngaha nyene ha kwisoko aha nyene kwisoko hariho biro y'ikigega rero we uguze umutahe ukawugura wari ahariho hose ingo ngaha kwisoko ni one stop solution cyangwa niyo ushatse ngaha nyene hariho abaja ba CRDB uzukariha amafaranga ngaha nyene acte d'engagement ugenda uyisinye ngaha rero abakunze abo bikunze kugora bamenye ko ngaha ku isoko rya Bujumbura turiko turubaka ushobora kwagurira imitahe ugasinyiraho ku biro byacu nabibabwiye bishobora gukunda ubu rero turiko turakugwiza ama agency muri CRDB baratwemereye ubu hari hahambere muri Asiatique aha kuri siège muri bankobu hajya nyene kuri bankobu siège umuco microfinance kwa Siyoni n'Igitega tugira dutwareyo abaje baza barafasha abantu ngira mu biravyumva rero ko ari mu nzira yo kugira kwegera abariko baragura imitahe kugira biborohere ikindi novuga ni cyuko abariko baragura imitahe batandukanye kugura umutahe no gutuma abantu uwo muntu ashaka kugura umutahe uwuzoza muhenda ngo zana nje kukugurira uwuzoza muhenda ngo natumwe na Fablice nakazi kiwa zoba yibwe bisigurika ati uwuri karagura umutahe arafise konte twarazibabwiye no ngaha mugende muzibereka genda wishikire kuri konte canke ni watuma umuntu ni responsibility yawe naba aja twa deployinze aba aja muzobona bariko barafasha abantu kubasigurira ntibabafasha mu kuriha amafaranga babafasha kubaha umuco
nawe ubundi kuriha amafaranga ni responsabilité yawe nk'umunyamitahe, kuko bordero ni wewe uyijyana nka proof yemeza ko warishe canke waguze umutahe wawe. Twagiye turabibabwira ko iki kigega cyugururiye bose, cyugururiye abarundi bose, n'abana murashobora kubagurira imitahe, niyo yoba ari umwana kivuka akaba yamaze kuronka ibimugenga muri leta, wewe ugiye kumugurira umutahe ugiye nk'uwatumye uwo mwana, bisigurika turi umuvyeyi wiwe, wandika izina rya wa mwana nyene mugabo ukaca wewe umusinyira nk'uko yagutumye. Ngira muravyumva rero ko ari ibintu byoroshe. Kandi ikindi nacyo ama institution araguramwe imitahe, amabanke, amagroupe, novuga ati ni bose. Turafise n'amabanke already amaze kuvuga ko agira nayo yisugukanye kugira nayo aguremwe imitahe, kandi uzosanga yashizemwe amafaranga menshi cyane. Rero ku barundi bato bato canke twebwe abarundi bato bato tubure gusidukana niyo nka tubandanye dushiramwe imitahe, kugira nabo banini bazoze basanga twipanze canke bazoze babona nyene ko natwe ibintu bibandanya bigenda neza. Hariho akazoza k'iki kigega cyo kuvuga ati tuzogeraho twugururira n'abanyafrika bose. Muganga avuga ati irifo yuko abarundi bene wacu tubanza tukipangamwo neza, tukavuga ati novuga ati na wa mwene wacu usanga ari ku gatumba kirima, nawe abanza ashiremwe umutahe wiwe. Hanyuma nimba tuzovuga ati nyuma y'umwaka twakwijije miliyaridi 1,000, inyuma y'umwaka twakwirijije miliyaridi 2,000, tubone kugururira b'abanyafrika bandi. Rero icyo no bamenyesha cyo iri niterambere ry'u Burundi, novuga ati ridasanzwe, kandi niterambere rigiye gushira u Burundi ku yindi ntambwe idasanzwe, izotuma u Burundi bushinga icumu mu mashinga, izotuma u Burundi buhiganwa n'ibi bihugu biguma bivuga ngo biteye imbere kuturusha. Bisigurika ati iyi niyo nzira yonyene izodushikana muri ya novuga ati muri ya mbono ya 2040 2060, kandi niyo nzira igiye kuzana urunani rwo gusenyera ku mugozi umwe nk'abarundi twese. Nababwiye kuba umunyamitahe, uragura umutahe wawe ukaca usinya urwandiko rwo kwiyemeza kuba umunyamitahe, hanyuma uri ngaha nababwiye ko ushobora kubironka hose uri muri diaspora, ukabirungika kuri email. Ivyo ngira musanzwe ubu mwabimenyereye. Hanyuma ikindi novuga ni cyuko novuga ati mu kutanga aho ibikorwa bigeze mu nzira zose, ikigega cacu ca One Africa Investment Fund, ikigega c'abarundi bose, ubu icyo turiko turakora turiko turashiraho inzego. Ngira mwabyumvise, ubu ikintu cya mbere twashizeho, twararose uwo bita mu conseil d'investissement, ariwe adufasha nk'umuhinga kuri ibi bintu bijanye no gushira amafaranga yacu mu novuga ati kugira baravyara umusaruro muri ubu mwanya turiko turinvestisa, mu gihe ibikorwa by'isoko rya Bujumbura tukivyitegurira. Ikindi naco nuko muri izo nzego zimaze nababwiye mu conseil d'investissement, hano mvuga rero n'umuregister cyangwa mu transfer agency ko banko bimaze kuronka confirmation. Ubu na CRDB vuba iraronka confirmation y'umu trustee. Rero na vuba tuzobamenyesha uwo bita mu custodian. Ngira mwarabonye ko na BRB yemeye ko izozira tufasha ko twinvestisa ku matitre de trésorerie. Ngira muravyibonera ko ari umugambi wa twese nk'abarundi twahagurukiye rimwe. Ikindi ni cyuko ikituragishinga arico gituma mwabonye habaye inama ya twebwe turi kumwe n'inzego zitandukanye, ni umutekano w'amafaranga y'abanyamitahe bariko barashiramo. No bamenyesha ko umutekano w'amafaranga y'abanyamitahe bariko barashiramo hubwo urenga ibicijana kwijana. Nababwiye amakonte y'ubu ari mu cyo twokwita transfer accounts n'amakonte ari bloqué. Urumva rero ko ari umutekano udasanzwe. Ikindi no babwira ni cyuko kubijanye n'ibikorwa by'isoko rikuru rya Bujumbura muravyibonera. Ubu haraheze ukwezi dutanguye ibi bikorwa, novuga ati ama étude du sol, ivyigwa byo gupima ubukomezi bw'ubutaka biriko birabi ivyigwa vya mbere.
kuko ibi ni ivyigwa vya mbere kuri zirya nzu zitageretse inshuro zirezire. Aha ni kuri ya shopping mall azoba ageretse inshuro zitatu zitanu, nayo ubundi za zindi zigeretse inshuro zirenga 30 zozo tuzozana ivyuma novuga ati bikuze kurusha ivyo kugira ibintu bibandanye bigenda neza. Rero novuga ati iki gikorwa cy'isoko rikuru rya Bujumbura ariyo twise Buja City Plaza ni gikorwa turiko turitegurira bihagije, ku buryo nababwiye yuko naho tuzobona abarundi tutabishoboye tuzokwifashisha abahinga baje bava hanze, mugaba agaciro kahawe abarundi. Ibi ni ibikorwa by'abarundi, harageze ko Burundi bwubakwa n'abarundi, kandi harageze ko tumenya neza ko inguvu z'abarundi nibwo bukomezi bwacu. Murakoze cyane. Ku kintu kijanye n'ubuhinga bwa none turiko turakora bwo kugira abari hanze cyangwa n'abari ngaha bafite ama visa card, master card bashobore gukoresha ubwo buhinga, ni ikintu kiriko kirakogwa. Novuga ati turiko turakorana na Bankobu twababwiye ko ariyo izo ifise role y'umu transfer agency cyangwa umu register, bisigurika ati liste y'aba banyamitahe bose izo biri muri Bankobu. Ubushaka kuriha, ubushaka kuraba umutahe wiwe ukuntu uri kurunguka aho ugeze azoza aja muri Bankobu. Rero turiko turafashanya kwiga ubwo buhinga, kandi novuga ati vraiment birageze ku rwego ruhagije. Novuga ati turageze kuri 50% y'ukuraba ubwo buhinga, kandi biriko biragenda neza. Rero ni mu nzira yo kugira tworohereza abantu, novuga ati ku nyungu ya twese. Now kukijanye naco n'igikorwa cyo kubaka iyi Buja City Plaza, icyambere twarababwiye twabanje gukora cyari cyo gusukura iki kibanza. Muravyibonera ubu namwebwe mwoduha amanota, amanota muduha yose turaza kuyakira. Muga twebwe aho duhegejeje turihijana kwijana, kuko target twari twihaye yo kuba mu kwezi duhejeje kuhaterasa novuga ati kwegeranya. Ngira murabona ko umuriro wari warahasinzikaje, ivyo twabigeze kijana kwijana. Ubu rero ikica gikurikira ni ama étude du sol no gukuraho ibi bikoresho. Naho kubikuraho turaspecifia tukavuga ati ibi vyuma vyose muhabona ni vya leta, si vya Fablice, si vya Ubaka Nation Group. Oya, gusa ivyo Ubaka Nation Group ifitiye ku burenganzira ni ibi bivu abantu bashobora gukoresha bagiye gucompacta ama parcelle, kandi ubishatse wese ashatse araza tukabimuha, wewe yizanira amabeni yo kubitwara. Ivyo baravyemerewe. Nayo ubundi abashaka kugura ibi vyuma habari vyahiye baca muri leta, muri OBR niyibikora. Rero ikindi novuga ni cyuko bivanye rero n'aya maitide diso turiko turakora aya mbere, kuko iyi project tuzoyikora mu mafaze. Aya mbere kuri complex ya mbere turabona neza ko mu kiringo c'indwi imwe tuzoba tuyahejeje. Bisigurika ati inyuma y'indwi nka zibiri turashobora kubabwira ati faze ya mbere izokogwa gutya, izokogwa ku mafaranga nganuku, izokogwa muri kiringo kinganuku, tuzoyikora ukunuku nuku mu kiringo c'indwi nka zibiri. Urumva rero ko ari ibintu biriko biranyaruka. Nayo ubundi ku kibanza cyose ngaha antuka ni hafi hectare 3, ni hafi hectare 3, kuko aha muri iki kibanza kiri clôture harimo naha mabisi ahagarara, hakabamwo na hajya impande ya Palais des Arts, hajya hakorera OBR. Kijya cyose ni kibanza kiri soko. Ngira muravyumva rero ko ari ibirori, nkunze kwivugira ati ni ibirori, ibintu nibije kwambika iteko Burundi bwose. Muravyumva rero ko ari novuga ati ibintu bisheme. Nico gituma mwumva turiko turakoresha ubuhinga bwose, inguvu zose, ubumenyi bwose mu kwitegurira igikorwa citeka, ku buryo no mu myaka 50 izoza bazovuga ati iki kintu kiracari kuri, novuga ati kiracari kuri chat. Yeah.